Ndongenda bahaye mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye kuri uyu mugabane, mu Bufaransa, mu Bwongereza, mu Bubirigi, Ubudagi, abari muri Australia, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bitandukanye, abari ngaho muri Oman, Qatar na Arabia Saudite, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri mwese adukurikirana aherereye, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo ufyone no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizaje bigushikira aho uzoba uherereye hose. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, tangurire kuri iyi nkuru ivugwa mu mutekano mu ntara ya Ruyigi, komine Rutaganzwa. Umupolisi yaraye yihaye inkumbi, yaraye akoze ibara arasa umwenegihugu. Uyu mupolisi akaba yaciye atabwa mu mvuto, akaba yaciye ashikanwa gupfungirwa mw'ibohero rikuru ry'intara ya Ruyigi. Aho muri Butaganzwa niho ivyo vyabereye, tukaza kubabwira imvo zatumye uyu mupolisi yirara mu banyagihugu akajamwo n'inkoho akarasa. Naho kandi mu nama nshingamateka yakoranye iriko harimwo kutumvikana ku bikorane bigirwa n'umukuru w'igihugu n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ivyo bikorane biravugwa ko bijamwo amahera atari makeya, amahera miliyoni 300 z'amarundi. Bikavugwa ko rero izo miliyoni zitangwa ziri budgetere mu biro vy'umukuru w'igihugu, hama ababuramatari nabo bagatangura gutoza amahera y'intererano abanyagihugu barongoye, cane cane abafise ubuzi bwa leta bakorera muri izo ntara ivyo bikorane biba vyabereyemwo. Abashinga amateka bakaba bari kuvuga ko ayo mahera yogabanwa kuko ni menshi, kuko kandi bagasaba buramatari wa Cankuzo kuba yaratoje abenegihugu bo muri iyo ntara amahera mu gikorane cari bube umukuru w'igihugu yagomba kugirira muri iyo ntara ya Cankuzo. Barasaba ko buramatari w'intara ya Cankuzo yohagarika kurihisha intererano abanyagihugu bari muri iyo ntara, kandi igikorane c'umukuru w'igihugu kiba cashizwemo amafaranga atari makeyi, kandi ari budgetere muri budget y'umwaka wa leta. Naho kandi tukiri ngaha mu mutekano mu ntara ya Bujumbura, komine Vugizo, muri zone Gatumba, abanyagihugu baraye ntibuca bivanye n'ico baba bafise ko umuhari wa Red Tabara wakongera kugaruka ukagaba ibitero. Ni mu gihe abanyagihugu bariko barasakwa bavuga ko aribo banyegeje abo bagwanyi ba Red Tabara baba bagavye ibitero ngaho muri iyo ntara, ndetse no ijya n'indi mihingo itandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe Red Tabara yo ivuga ko igaba ibitero kandi ikavyemanga ko izohava ivanye ko ubutegetsi bubi, intwaro mbi y'agahotoro, intwaro ya CNDD FDD, intwaro y'umukazo, intwaro imeze nk'iy'abakoroni nk'uko abanyagihugu bariko barabivuga ngaho, ndetse kandi na Red Tabara nayo ikaba ibivuga. Aya makuru rero ntuze uje kure, mu kanya idonido inkuru imwimwe ukwayo. Nkuko nari mpejeje kubikubwira rero, reka amakuru tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa ngaho muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Ibintu bibandanya kuba bibi cane umutekano, aho abanyagihugu bafise ubwoba ko abagwanyi bashobora kugaba ibitero bakica abantu, ariko umupolisi nawe akaja mu banyagihugu akabarasa ariwe yarajejwe kubakingira. Ni mu gihe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye aheruka gutangaza ko nta muntu akirasigwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, canke ngo umujura ajye kwibisha, umusuma ajye kwiba akoresheje
inkoho. Avuga ko nta nkoho zaheruka kuvugira ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko ni mu gihe vyibonekeza ko naho yaciye atangaza ayo majambo ko umutekano wagezweko, vyari ikinyoma, kwari ububeshi bukomakomeye cane, kuko agiheza kubivuga nibwo abagwanyi ba Red Tabara bariko baragaba ibitero, kandi ni nabwo turiko turaraba abapolisi bariko bararasa abenegihugu. Ni mu gihe ngaha abo benegihugu bariko bararaswa rero, ibintu bibandanya kuba bibi cane nk'uko biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umupolisi rero yaciye atabwa muri yompi mu nyuma yo kurasa uyu munyagihugu ngaha muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Uyu mupolisi yaciye ajanwa gupfungirwa ku biro vy'iyi ntara ya Ruyigi, ngaho mw'ibohero rikuru ry'iyo ntara niho yaciye ashikanwa. Ubu ngubu haracakorwa amatohoza no kuzomujana imbere ya sentare, intahe ikamukubita mu gahanga mu nyuma yo kwica uyu mwenegihugu ngaha muri komine Butaganzwa. Naho indi nkuru tubabwira ko ni inkuru y'abashingamateka batariko barumvikana ku mahera aja mu bikorane vy'umukuru w'igihugu. Imiliyoni 300 nizo zagenwe canke zategekanijwe ko zigomba kuja mu bikorane vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye rero ibiro vyiwe bikaba bisohora izo miliyoni 300 ngo mu bikorane vy'umuryango w'umukuru w'igihugu ashima Imana. Ni mu gihe kandi ibintu vyibonekeza ko bitari vyiza, aho abashingamateka bariko barasaba buramatari w'intara ya Kirundo yaratoje intererano abanyagihugu cane cane abo mu ndero, nivyo twamenye mu gisata c'indero, ndetse n'abinjeniyeri batandukanye ngaho muri iyo ntara ya Cankuzo. Umuntu wese afise akazi ka leta yaraciye ariha intererano y'amahera bivanye n'ikigero arimwo. Aho rero bivugwa ko uwamakeyi n'umuzamu arindira ijoro, uwo yaratojwe amahera 1000. Ayo mahera 1000 yaciye nawe ayariha, murantunga, yararishe amahera 1500. Abarimu bigisha mu mashure y'intango nabo bararishe amahera. Abigisha mu mashure ya segonderi nabo bafite za diplome za lisanse bararishe. Abadiregiteri, abarongoye amashure nabo bararishe amahera atagira ukangana, amakeya 10,000, abishuye 1000 canke abarishe 30,000 bivanye naho n'urwego bakoramwo. Abarishe 50,000 abatwara indero ku rwego rw'intara, abenspekteri ku makomine n'abandi baragiye bariha amahera menshi atandukanye. Ivyo rero bikaba vyibonekeza ko harimwo agacinyizo. Abashingamateka bakaba basavye ko uyu muburamatare wa Kirundo yoshirako itegeko rihagarika gutoza no kurihisha abenegihugu ayo mahera, kuko ngo intererano ntago irekuriwe, ntago ari itegeko, kuko ngo umengo bayatoza nk'itegeko, kandi igihugu cararishe amahera, carateganyije amahera yo kuja muri ivyo bikorane, nk'uko bigenda bivugwa ko bariko baravuga ko ari imiliyoni 300 zigenwa mu gufasha muri ivyo bikorane vy'umuryango w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Rero abashingamateka batandukanye bamwe bakaba bavuga ko n'izo miliyoni nazo ari nyinshi, zokabaye zigabanwa akaba makeyi, kuko ngo igihugu kirakenye. Nta mvo zo kuguma kurihisha no riha izo miliyoni, kandi babona ko n'ivyo bikorane biba vyaciye bigirwa bidakenewe, atari ivyangombwa ngaha mu gihugu c'u Burundi.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru n'ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya azoja agushikira aho uzoba uherereye hose mu gihugu ndetse no kw'isi.